Yabaye ikaze mbwira cyo masengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril bamusibana sebutuma muri vuga ngo kwingiga Imana mu bihe bigoye ni zovuga muri Zaburi ya 69 kora ku murongo wa mbere gushika 36 ni Zaburi igabuye mu bice bitatu. Igice ca mbere naho Dawidi abarika avuga umubabaro nibibaza arimwo hama agasaba ubutabazi Imana. Ni Zaburi igice ca 39 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Igice kigira kabiri ni abarika senga yinginga Imana ngo mutabari Imana ngo iseruke mu buzima bwiwe. Ni gukora ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 28. Hama aheza avuga ukuntu yizigiye Imana kandi yizigiye n'ubutabazi bw'Imana muri guhera ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 36. Rero wowe ukora no munsi pe importe vikora cha mu vyose ino Zaburi iguhe ubwo bushobozi igushoboze kuza imbere y'Imana wizeye. Ushobora kuba kuribaza ngo ibindi ko ndacamo ni jeje nyene ndiko ndabicamo kwisi mugabo ndakubwire yuko atari uri kurabicamo hariho nabandi babiciyemo mugabo barafise igene bifashe. Ni ino Zaburi umviriza igene Dawidi asenga abwira Imana. Iki gihe bavuga yuko icari gishobora kuba cyagihe Sauli umwami Sauli karamwiruka inyuma canke cyagihe umuhungu wiwe Absalomu ari kamwiruka inyuma ariko atangurira abwira Imana umutima wiwe yereka Imana imutabare. Umurongo wa mbere avuga ngo nkiza Mana kuko amazi ashitse no ku buzima bwanje ndobeye mwishayo idafise aho gushinga ikirenge shise mwibenga aho mukuba undengera. Kurira kwanje murongo 3 kurira kwanje kuranduhishije umuhogo urumye amaso yanje yakobotse nkirorereye Imana yanje. Dawidi hari ubuzima ari karacamo mugabo nibaza ari karacamo ariko asaba ubutabazi Imana nkuko nawe no mwanya ushobora kuba ari ubuzima uri kuracamo hari uko wabaza uri kuracamo. Imenyereze kuza imbere y'Imana, imenyereze kuza ugasuka umutima wawe imbere y'Imana nkuko Dawidi yari karabikora. Yari karabwira Imana ukuntu ameze mu mutima wiwe, ukuntu aremerewe, ukuntu ibibazo afise. Yesu navuze ngo nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Hari igihe umuntu ibibazo vyiwe ashaka kubibwira abantu mugabo wowe ukora no munsi nk'umuntu yakijijwe nk'umuntu yizeye Kristo wagize mu bwogi wawe ukwiye kugira uno mutima nk'uwa Dawidi. Ugira umutima wizera Imana, ugira umutima ubwira Imana ibintu vyose. Dawidi rero karabwira Imana Mana nkiza ariko arabwireka Imana ukuntu amazigiye ariko arayisenga ariko arayiborogera ariko arayinginga kugira umutabare ariko arereka abansi ukuntu ari benshi ukuntu basa n'abagira bamwice mugabo ariko yitega ko Imana ari mutabara. Umurongo wa 5 Mana niwe uzi ubupfu bwanje ivyaha vyanje tubinyegejwe mwami uhoraho nyene ingabo abakurorereye ntibazomaramazwa ku bwanje. Mana y'Abisirayeli abakurondera ntibazoteterezwa ku bwanje kuko nihanganiye ibitutsi bakumpora isoni zitwikiye mu maso hanje. Mpindutse akavantara kubo tuvukana n'umunyamahanga kuri bene mama kuko ishaka y'inzu yawe rindya ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Aha narira ngahanisha umutima wanje kwisonzesha byahindutse ibitutsi. Dawidi yereka Imana mugabo ikereka Imana ukuntu ameze muri uwo mwanya, ikereka Imana ukuntu n'ugusenga kwiwe ibintu byose akora byahindutse ibitutsi, byahindutse abantu bamuhindutse, yahindutse kavana kuba bavukana asa n'umuntu ayerera. Ushobora kuba nawe muri ubwo buzima umeze gutyo hari ahantu uri usa n'uwatawe umutima wawe usa nk'ukumengo ubabaye mugabo ukwiye kuzana umutima imbere y'Imana, ukwiye kuzana umutima winginga Imana. Dawidi yarazi kwinginga Imana
Dawidi yarazi kwereka Imana ibibazo afise. Ntaco bitwaye ivyo ukora cyane no munsi, ukwiye kwimenyereza kuzana umutima imbere y'Imana. Imana ukayereka ivyo urimo, Imana ukayereka umubabaro urimo, Imana ukayereka ingene ubabaye, kuko Imana yonyene nishobora gukiza. Imana yonyene ishobora gukuramo ivyo bintu urimo. Imana yonyene ishobora gucira inzira ahantu hatanzira iriho. Nimba Imana yacu ashoboye gucira Abanyisirayeli ikabacira inzira mu kiyaga gitukura, ni gute wito gucira inzira? Ni gute Imana itokwiyereka mu ivyo uri kuracamo? Mugabo ukwiye kuzana umutima ukawusuka imbere y'Imana, ukawusuka mu bwiza bwayo. Aho narira ngahanisha umutima wanje kwisonzesha, vyampindukiye ibitutsi. Aho nagize amagunira kuba imyambaro yanje, nabahindukiye iciro ry'imigani. Abicara kw'irembo baramvuga ndi indirimbo y'ababorewe. Dawidi ariko aravuga ukuntu muri ibintu yabayemo yashoboye kuca bugufi imbere y'Imana, kisondesha, akambara amagunira, akagira iki, abantu bakasigara bamuvuga kubera ko asaba Imana imukize. Nawe uriko urankira uno munsi rero ukwiye kugira uno mutima urondera Imana. Ntaco bitwaye ivyo uriko uragira, bwira umutima winginga Imana. Inginga Imana igihe bisa nko kumenga ntibimeze neza, n'igihe bisa nko kumenga ntibishoboka, nta nzira ubona, rondera Imana muri uwo mubabaro. Rondera Imana aho hantu hose ukumva warengewe, utegerezwa kusuka umutima w'imbere y'Imana. Aravuga ngo ariko jeho amasengesho yanje ari kuri we Uhoraho. Mana mu gihe cyo kwemegwamwo kubwo isinzi y'imbabazi zawe, unyishurire ukuri kw'agakiza kawe. Dawidi aravuga ngo ariko jeho amasengesho yanje ari kuri wewe. Ariko aringinga Imana, akabwira Imana nubwo bimeze gutya, nubwo mbabaye gutya, amasengesho yanje aguma kuri wewe. Ese coma na wewe muri ivyo uri kuracamwo, mwaho uri kuracamwo, ukiga ubuzima bwo kwinginga Imana. Pempote ivyo kuragenderamo, pempote umubabaro uri kuragenderamo, ukiga kwinginga Imana, kuko Imana niyo yonyene ishobora gucira inzira. Imana niyo yonyene ishobora kwiyereka. Imana niyo yonyene ishobora gutuma ivyo urimo ubivamwo. Ukwiye gusuka umutima wawe imbere y'Imana, ukayereka umutima wawe ngene umeze, ukinginga kugeza Imana ikwishuye. Yavuze ngo musabe muzohabwa, mudodore muzokugururirwa. Dawidi yarafise umutima uzi kudodora ku Mana, yarafise umutima uzi kurondera Imana. Iyo urondera Imana ntushobora guteterezwa, iyo urondera Imana ntushobora kumaramara. Uri kurangukira no munsi, reka kudendebukirwa, reka kubivamo, suka umutima wose imbere y'Imana. Wereka Imana y'amajonjwa ari mutima wawe, winginga Imana gucira inzira. Uri kurasoma ino Zaburi, ubona umuntu ariko ararondera Imana, ubona umuntu ariko arasaba ubutabazi Imana, ubona umuntu ariko arereka Imana umutima. Umuntu afise umutima rero umeze gutya, Imana ishobora kumwirengagiza. Dawidi yarigeze kubwira Imana ngo Imana ngo yaba warukeneye bimaze ngo nari kubiguha, ngo mugabo wewe ngico urondera ngo urondera ngo umutima umenetse. Naguma mbwira uko nakinukira no munsi, Imana ishaka umutima umenetse. Umutima umenetse umeze gute? Umutima usuka umutima wayo imbere y'Imana, n'umutima atacunyegeza, n'umutima uvuga ngene umeze, n'umutima uvuga ukubabaye, n'umutima winginga Imana. Rero ukurankira no munsi ukwiye kwinginga Imana, ukwiye gusuka umutima imbere y'Imana, ukwiye kurekura Imana igakugenderera, ukwiye kugira umutima wizigiye Imana, umutima wizeye Imana. Ubandanyije amajambo, ubandanyije usoma ino Zaburi, uzosanga Dawidi ariko aringinga Imana, ariko avuga ngene yizigiye Imana, ariko avuga ukuntu yiteze kwizomukiza, ukintu mutabara. Rero urukwankiro no mudize ko amajambo kuyanda gushika yandi hano. Ici Imana ishaka, yashaka ugira winginga Imana nigibona umenga ibintu bimeze neza, kuko umwami icyo ashaka kugenderera, ashaka gukiza, ashaka kubokohora. Jambo Imana ngo yararikera n'ubu ni kwari, agufitiye impuhwe, aragukunda, naho uri kuraca arashaka kuhagukura, arashaka kukubohora. Nagomba dufata umwanya wo gusenga muri no mwanya rero. Nitwaza gusenga, ubandanye soma ino Zaburi, uyirimbureko, kubera ko ni Zaburi nziza ishobora kugufasha we kurankurikira. Mwami Yesu, ndakoretse umuntu akarankurikirana Mwami.
mwami ashobora kuba amaze iminsi asenga mwami, mugabo mwami ntafise umutima wo kudwebera mu bwiza bwawe, wo kuguma, wo kwinginga. Mwami ndamusengeye data mwiza, umucire inzira mwami aho atariko arabona inzira. Mwami aho ubona umenga mwami yatakaye, reka umuhe umutima nk'uwo Dawidi yari afise, umutima ukwinginga, umutima asuka umutima wewe wose imbere yawe. Mwami umutima ukurondera, umutima ukunyotera, umutima urondera ubutabazi buva kuri wewe, umutima ukwishimira mwami. Ndasengera n'abantu bariko barangurikirana mwami, mwami ufuze uwo mutima mwami, umuhe mwami, umugenderere mwami, umusunikire kugira umutima wawe, umusunikire kugira inyota yawe, umusunikire mwami kurondera no gukunda. Mwami ndakwinginze mwami, ndasenga umuntu wese ari hano mwami, mwami afise ibibazo mwami mugoye, ibibazo mwami bijanye n'ivy'imwemu, ibibazo mwami bijanye mwami n'ivy'ubuzima. Ndaseze datamiza umugenderere, udafise akazi umuha akazi, mwami ufise ivyo adandaza mwami atariko araronka abakiriya umugenderere, umwami ufise ivyo akora mwami ariko abona bitariko biratera imbere. Ndaseze mwana nawe nyene ushiremo ukuboko kwawe, umwiyereke mwami, umugwirize akubone nk'Imana igaragara. Mwami ufise icakenye mwami, nawe nyene mwami ugenderere, umwiyereke mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami ntibagira mwami abafise ibibazo vy'ingwara, mwami ijambo ryawe rivuga ngo mishago yawe twarakize. Mwami turavyizera ko igikorwa wakoze cyo gukubitwa, cyo gupfa ukazuka mwami byaduhe gukira ku mibiri yacu. Nico gituma sengeye umuntu ariko arangurikirana mwami, ufise ubabare hose, uburibwe hose, ahantu hose mwami, naco bitwaye igihe bimazemwo. Ndasenze mwami yakira ugukira, ndasenze mwami yakira ugukira, ugwaye estoma yakira ugukira, ugwaye amaso yakira ugukira, ufise ibizunguzungu biterwa nayo maso yakira ugukira mw'izina rya Yesu Kristo. Ufise ibivyimba mu nda yakira ugukira, ufise ibivyimba mu mabere yakira ugukira, uwo bambwiye ko afise tumeur mwami umugendera yakira ugukira, ugwaye ingwara yose mwami yakira ugukira mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameza kubugendereye, urakoze atameza kubukijije, urakoze atameza kubugiriye neza, kubugaruye mwami kumenya no mukurondera. Ndabise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndize ko n'umwanya w'amasengesho wabaye umwanya mwiza, ndize ko watahuye ico Imana igomba n'ico kuronderako. Ukaba ufise igihe turasenga, ufise intahe, utwandika inzozi za munsi, tubizana neza igihe cyose turasenga ko hari ico Imana ibiki irakora. Ukaba ufise intahe, utwandika inzozi za munsi, ukaba naho igihe twako turasenga hari ico Imana tutavuze umutwaro wari ushaka dusengera, kari ushaka dufatanya gusenga, utwandika inzozi za munsi, dufatanye umwanya wo gusenga. Turizera neza ko Imana yacu ari Imana ishoboye, ari Imana itananirwa, ari umwizigirwa. Nawe utamugeniganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.